Flash TV, we shine to progress. Yes, alright. Hello everybody, hello everywhere you are. Kumpande zine ziswizera yuko mumeze neza natwe ibintu n'ubuki ibintu ni munangire muri kakati kacu ka buri munsi tubazanira abana bari bakabayagira cyane mu bikorwa mvabwenge bigamije kubaka igihugu nkuko n'ubundi icifugo cy'igihugu cacu kiba kivuga. This is Fresh TV, Jenny Kwandikuri Leonce Desan of God Dr. Love aka Diko all the way from Fresh TV 257. Banishiranye n'umuhungu wanje aguhereza image tubona handi hano na hamwe yitwa Ireri Tazoyi. Nakira abashitsi biteka uno musi ndahera hehe iburyo canke ibubafu canke hagati. Abongereza ngo ladies first mugaje sindi umwongereza. Abarundi nabo none bavuga gute? Abarundi abarundi nabo nyarafisa akantu gahakwa kumera nkuko gira contraire. Gira contraire. Contraire ni gute? Nimba ari yari gutangura atangura shinga ntaye bapfasoni. Shinga ntaye bapfasoni. Ego mu Kirundi nuko bimeze. Reka rero duhere kuri buryo. Biciye birangira bije wanje. Okay, thank you so much. Ko biri kose urumva tuba twiteguye. Ego hama abakunzi ba Fresh TV 257. Numunezero ngeretse ku wundi kongera kubana namwe. Nibaza yuko sijya mbere yisura bayibonye. Numusi nuko bayibonye wanyegeje ama ese ko yeso shira muto mukayego ko turaganira tatu nakura amarori uramara bakubonye uyu munsi naje gutera ubwoba kamera. Ku mazina rero abo baba iravye Fresh TV ubwa mbere ndazi yuko abakurikirana ibikorwa byanyu ni benshi baguma baza umunsi ku wundi. Ni navyo tuba dushaka kumbure nabo baba baranyibagiye. Amazina nkoresha Audace Classic. Ubu hatanguye kuja haraja ko n'utundi Classic Man, Audace Classic, Classic Man, Audace Classic Official, Audace Classic Muhinzi, Papa Jimmy Bower, all the way from Gold Africa TV, umukinyi wa film. Yego amazina wayo kwi katwigere kuri iyo nkumi numva nkumbuye n'ijwi ritandukanye n'iryo nariko ndumva. Abakunzi ba Fresh TV nizere ko mumeze fresh. Nabeze fresh kabisa. Nizere ko ibaze ko ubwa mbere wambonye kuri Fresh TV. Ya n'ubwa mbere ubushize ntuze Audace yari yajazana n'undi muntu sinzi nimba yaramudandaje. Ndabona amasura yose waje yundi. Icyo ndamwemera nuko atigera agenda atari kumwe n'umwuzuza yotuma yitwa yuko akwiye. Cyo bari icaha cy'inyanduru usanga ari nakakabavu watakaje. Cyane nurenge zindenge nurenge ari ku ruhande bisa bimugwa nabi. Audace nabone nanje nafashe ngaha. Audace ameze nk'ikirira habiri urumva agomba arira hose umusanga Audace. Ahagenda hose agenda yitekereza. Cameraman nawe mwamuhemeye ariko nzi batababoroye. Atwibandanirize yarakiri karivuga by the way. Hama nitwa ku mazina y'abavyeyi kwanza ni Twikunde Sandrine. Hama ku mazina ngenda niyita banyita nawe urafite tu aka tu alias tu aka ni Tai Andi Sanda. Hakaba na Sandro bivanye sa de pomwosa anyita uko ashaka Sandro Sandra. Muri filime naho bagaca bangireka ko kitwa Pami cyanenga kanana ngakabebe byose numva ari. Ese ko baguha utuzina twiza gusa buri gihe baza ndakubaza nta makobwa karimwo cyangwa bamakeje wapi ngo by'akanana ngo iby'akabebe nanje byaranyoye nyine byarancanye. Ariko mbona n'utuzina tuba tugufitinga ukuntu kabisa. Audace sibyo nabyo turamufitinga. Buherutse nyene niho nari nabivuze hari utuzina twiyita nyene urumva two kurya sho dutuma ibintu by'akazi dukora bigenda fresh. Uzako wanyita ngo akanana ngo akabebe. Ndamba numva bineza nyene ngisindisha. Ariko rero urazi ikintu maze kubona mutaraba mbere muraba kabiri mu mugwi wanyu muri film. Harimo abantu bafite ama aka menshi.
ariko nitwa Sandrine sinanzi ko nahawe n'abavyeyi ni Sandrine abandi bakunda kwita ngo za Sandro za Sandra uko nyene ashaho rero hari undi ataragaragara igihe mwumvise aya kameramani wacu wewe bashangira yo kuzura nka Rogi oya no wagera yivuga ndabona nafise Mark tubanda bo bwambere na mbere ndaramukije abakunzi ba Fresh TV jewe nitwa amazina ntawe n'abavyeyi nitwa Hakizimana Jean Claude amaje nta Mike mfise nk'aba Audace bikiniki je nkunda gukoresha Claude gusa urazibona sasa akantu kakabye dugiye tugiye urazuvuga ati ni kwa Claude wo kwanaka naka wo kwanaka tubandanye ubwo ngo bisoko 10 aho rero no bananiwe je nzira rya papa wanje gusa nasokuru wawe ntawe nasaba papa ntawe nibuka abajene buyu munsi n'ingorane sivyo abajene munsi n'ingorane abadukuru usanga avuga ati je ndi naka wo kwanaka muga jewe nitwa Hakizimana Jean Claude ndumukinya w'amafilme kuva muri Gold Africa TV ego no mwidondoro wanje novuga none ko abajene buno munsi ari ingorane nawe ukaba ico kintu waramaze ku kilomarika kwere ko kitandukanya nawe basi ubaze sokuru wawe wariwe reka la prochaine fois nze ni document twasubira guhura nze ndakubwire nk'amazina nk'atanu y'amamuko yaje tubibaza bro kandi abavuza nka sekuru wanyerere yo mukubwira azazomenya washaka utsongera uzoyongera garuke ngaha ndisiye ko atatezo abantu mengura humva cyane aha aho hibisokuru shaka kuvana batandatu nogerageza nyene kubera nyene ndabakuriye mugabo urumva igiye twagiye gerageza dupareje uvuge batanu kubera ayo make y'abazungu urumva haronka abantu ugeze ruguru bivuze batona bitaho ni ugikirundi witwa igikirundi nitwa Rukundo Rukundo wo kwande Rukundo wo kwa Leonard tuvuga yikirundi tuvuga ye yose umuntu agira amazina abiri wateje ngaba yananiwe tuko turavuga urukihare mwene ivyo sinibaza yuko mu mazina ya basokuru mu kwivuga kwaba gusa mba wasanga nayo bayafisa yo gukiriso nari kwabazgari amazina y'ikiro sawa Rukundo rero kwande Rukundo kwa Ntimpirangezo wo kwande Ntimpirangezo kwa Remegio kwa Remeji agarafonda oya nivyo maze none mwe mugomba mu mparire ibyo n'abasokuru banje swati reka basokuru nivyo twase amazina y'ubukirisu ayo mu bisokuru ntabwo ajamwe yo turiko turifu rega iryo si none iryo ni iby'ubukirisu yari yitwa Siremeji yego wagomba kuvuga ati yari yitwa amazina ari amazina ndoramana cyangwa amazina adondora y'imico y'igihugu n'iki yari yitwa amazina abiri n'imbara y'igikirisu n'imbara y'ikintumba yari yitwa Pascal kuko hari nibihe Burundi bwigeze kubaho nk'umuntu yitwa nka Ndaruzaniye Bigirimana afise amazina abiri guco cyangwa yitwa Karenzo Sinzopfa ibi bintu byagiye kuza mu nyuma bizana atari rero ndumva byaracanganye reka tubanze tuje kugira research atari mumeze neza by the way namahoro cyane gose bro meze neza ntabwo babigutera uri hagati y'abana basirikare babiri cyangwa bumva wuzuye ibo sinovuga ngo nduzuye kwaje ngaha mwana nta numwe ndakabavukiye ni wuzuye cyangwa uruzuza sinuzuye nduzuza ko nta kabavuka ngaha nta numwe nzokuzuza oda ubizi gute waramaze gucura ubizi gute none oda ngo azokuzuza oya oda sije arabizi sinumwuzuza niyo arabizi ko ntumwuzuza yabihakanye ahubwo nababwira igituma yumva ko bitokubona numva barabigerageje babona ni mwuzuza babigerageze nezera ko niyo babitrying nandi uko byokunda ko babitrying areka reka kubera ko Audace deja nabitryinze ni hamwe usanga ko bashinga amabatayo ko kwa mari mu ngo mu gusa urumva batekereje umusore atekereje aragwana kashare basi Audace mureke wifatire Claude mwene wacu Claude yabwiye ngo yarafasha ariko ijana riraja mu rindi komudakaza turakaze mujana handi hantu muhandi marepo umwana yikinire abatubaronka baratuvunye kumujana muri BMT niho muri BMT baca bafatira oya zivuze ko bafatiraho mugabo
nibo abantu bamaze imisomera nk'abakomvoka twakoranye ikiganiro na Mugisha kandi namwebwe birabaraba yarantumye ati umuntu wese azodokorana ikiganiro akiri single akaba afite imyaka 20 n'irenga umwaka ntumujana tarongoye canke tarongowe muri Gold Africa TV turamufise yarongoye umuntu ari single nawe nturi single oya Jesse ni single urafise ndafise nagomba kurega umuntu ari muri team umugabo ari single arenze imyaka 20 oya sasa rero dukeneye hamwe nayivuze nabi nta nubwo ari abantu batari single ahubwo abantu batarubaka yega nabo nuwe nyine turamufise urubatse none atarubaka sinubatse mugabo sindi single atarubaka tiko turavuga Mugisha yantumye abantu bakuje imyaka 20 n'irenga ariko badafise single aho hantu dasa arafatigwa Claude arafatigwa shiki bacuye muramenga no mu minere mu minere abirashoboka oya nibishoboka mugageze kwinjira mu bya film amategeko y'igihugu avuga 18 na 20 kayo yumigeme 18 arayifise abo bose 20 iriyo twese iriyo urumva yarantumye uriya mukambwa arambuye ati nukuri mubabwire bubaka izabo sinzi impamvu ari kare kare inose yahereye kuri ya mete umugambwa ati wambwa uno ubwa mbere deja yaragombye kuviyora amategeko y'igihugu kuko amategeko y'igihugu avuga imyaka 21 Mugisha ro guca propose 20 kame murumva wani yavuze 20 yavuze voilà okay yavuga ati basi 20 ye niyirenga 18 niyirenga aho rero umva yatunza gatoka abahungu baho dasa ariko barayirenza 20 20 ndenza komikeye numwe gusa umuhungu 20 ye ntayirenza areze ubu bene wacu batabandanije ibyabafatire abo yarenganije bane batanu dikora we yarenganije none urenza ufise 18 n'amategeko arakwemera ko uja gusenya niho umva jewe mvuze ati no munsi ejo nkagutumira ati dikoje mfise ikintu c'est mariage aha nyine ubona ati ndagutumye ntiwoza kugira abapfa ngo noza nirukege nimubone ko ndabaza ati none ko mutaribwiriza muri mwebwe nabahaye karanga muntu yanje ngo ubone ko ntayifise mvuye ko namugisha avuga ati bano bantu mu minsi zacu zoca n'inkoni uzi impamvu yambwiye ico kintu ukujya singuriye narakimubagije kandi yari serious uriya mujama yambwiye yuko burya iyo umuntu amaze kuva mu rugendo rw'ubuto agatera iriya ntambwe y'abantu bakuze burya ngo haro n'imigisha yuguruka ni mukeneye yuko nka dasi cyo kumva afise nk'inzu mucarama tugahura ugenda n'imodoka nziza akagwana udasi nimba koko ibyo Mugisha tubwiye ari aho rusha tubanza tukaraba abajene bagenzi bacu basi bamaze kwinjira muri urwo rwego rw'abantu bakuze bagashinga izabo none izo nzu barazirose canke ubukene bwari yongereye bari cyo kintu kiravunye ikintu cyo kubaka urugo wumuzi oya mugasiriya nta muntu nigeze mbona yubatse ubukene ngo buce bwiyongera kabisa iyo tumaguma hahandi mugabo barahari bubatse bica biragira abantu no kuhagenda yarashize ku hano tebye ako atari ko nubwo biri uko ubanza urabe neza umuntu mugiye kubakana ntuhushe cyatse kuvuga iki nyene wihuse kubaka ugahusha urashobora no gukena birenze ariko mwebwe ntimuri murabo nawe mbona muzi kuraba ko cyangwa umukunzi wa nyawe bashatse kuvuga vyabintu husha umugoro gacusha nitumva voilà nico gituma abana basokora mwabone ngo bapfuye kukavuga kandi ingorane imigani yacu y'ikirundi umengo iropozanya ukuntu kuko hari n'utundi usanga ngo yihuse ngo ivyari bihumye ugaca usanga umwe wese ico yokora araronka ko yijistifya urumva ariko uvuga ko wihuse gute papa wawe yubatse afite imyaka 19 uno munsi kaba 30 sawa iki kintu rero tugisanisha ari ikintu abantu benshi bakunda kwitiranya cyangwa kutamenya tugisanisha n'ikintu twita vision y'umuntu ucubanza ukiyumvira mbega yubakiye hehe yubatse gute byari bimeze gute hamaje nanje nifuza kubakira hehe bimeze gute urumva ugaca usanga i context yabikozemo niyo ushaka kubikoramwo niyo uri kurifuza gushika ugasanga nyene hari ukuntu bitari compatible bigaca bituma urindira bibaye ngombwa yego kugeza n'igihe wo kwifuza nko kubya mbone nakano gahise kanzamwo uriyumvira nk'ubu bishitse ukabyara umwana ufite nk'imyaka nka 45
ntabwo ubona yuko uwo mwana ashobora kuronka n'uburezi budakwiye neza bivanye nuko uri kuregereza mu zabukuru. Ico naco nyene ico nticosigara inyuma gusa comme solution yaco bica bigira muri gwa rutonde uba ufise ukorerako uragerageza gukora ufise igicapo runaka cyangwa wifuza kugera mu kiringo runaka hanyuma nk'uko Imana yaturemanye ubwenge iyo bidashotse bigenda kwa kundi nyene wabicapa kumbure uragenda wajista kumbure hari igihe ushobora kugabanya umwaka cyangwa uvuga ati uyu mundi mwaka sindawushireko urafise ubwenge bwo gufata ingingo bibaye ngombwa Reka tugaruke gatoya hagati ubitegekanya ryari Imana niyakugirira ubuntu. Kadutera amashimwe ngira ni umwaka uzawe. Uyu mukobwa arashushe cyane muramwumva kabiri. Oya niko mvuga kuri Odange je siko ndivuga ko dutera. Yabajije wewe nabajije wewe. Imana niyakugirira ubuntu ubona ubitegekanya nka ryari. Teja sindaheza no kwiga. Uracari kwishuri. Cyari kwishuri ndakanyeshuri. Hariho n'abadishinga. Ako cyari abantu twiganye bafise ingo. Bafise ingo. Sawa simbimu. Uzobanza uhetse. Bakunzi ba Fresh TV je nzobanza mpeza amashuri. Nakine n'abantu baza gutesha umwanya n'iki n'iki. Guteshanya umwanya. Ariko ubu rero uvuze na wa muhungu yumva iyo message yuko uri kuramuhenda. Kimba hari ayumve je mpaka ushoje amashuri. Kandi usanga avuga uko dasi haguma akora nk'ibyabageze. Yashoboka. Iyo ni mumbeje icyambere ndakanana ndakabebe. Bako wambwira ivyo bintu sinanavyumva sinanabitahura. Ega ivyo nivyo bisigaye bituma benshi bateba havuyemo jewe gusa ni kubera baguma bagira ivyamwa batarashikira kuri. Havuyemo jewe gusa. Jewe ishure ndarirangije ebana. Diko zoce umgati. Zoce nteri. Zoce vuga ati. Omenga niko yagira mbwira. Ngira shano mbe yuko. Yaba diko. Nokogorora. Yaba diko yaba uyu mwese classic yaba code. Uzobakwira bose uraraba. Sinzohitamo none umuntu nahitamo. Abonye umugabo akunda. Mwena. Ireri tazoyi cameraman. Mwohuza cyane. Nijisho ryahereye. Reka rirabira muri kamera ni mu. Ariko condition yake nzana hejishuri. Gusa naho ntazyo nzorihereza nyine nzoheza. Kwani ushobora kwiga university nk'abandanye na master nkaje na doctora. Umva niwe hagira uza guhuba mpejeje ntuza ya mpeje university agahuba ngo aje gutera ivina ntarayarangiza. Anyway aho bahari akamaro mubona ko kubaka umuntu akiri muto hakiri kare. Bien sûr. Mu bisanzwe ni iki kibazo c'uburyo ubundi cyabaye nabi cyane n'ahandi uri kuraraba kubaka umuntu hakiri kare byari bikenewe cyane gose. Par exemple wabivuze dufate nk'akarorero dufate nk'ubu umuntu agize nka mariage nka 35 40 umva umwana we wazoza kungana nkuko wanje mu myaka 25 26 sogeze he umva azobagize mu myaka y'ubukure cyane umva nk'umwana we wa gatatu azoba ari wa muntu aba umuntu w'umusaza tagifinatisha abana usanga ufite papa wamenga ni soko ugasanga abana uri umuvyeyi uza gupfa hakiri kare dufate twawe n'ubusaza abana bari bakigukeneye kari bwana basohora nico gituma nibazo vy'uburyo n'ahandi ho umuntu mu bisanzwe 25 pitare yatevye hari umuhungu yakwiye gushinga ugwiwe yego ko kamemera ryo bavuze nibyo je ndemera ko iyo umuntu yubatse urugo Imana iramuhezagira hari imigisha aronka ko yubatse urugo nawe uri mu bavyemera ndavyemera ande no kwera ubukene manano basekera Kumva rero wediko Imana amanuye tirewe ntiri guheza amashuri ukiri mutonyi woho apredire uracari no muto y'umuntu abiravye uravye nka twege cyari muto nibwo butindi attention Akantu twavuze nubwo mboni muto ako nubwo batari muto cyane urabona ntiduhave twikiranya rwarunganwe rwa kera wasanga abantu bataciye nko ku ntebe y'ishuri kubera ino shuri turayiteberamo kubera ko ubushakashatsi bunerekana yuko muri Afrika kimwe no mu Burundi twibujya twiga dukuze kandi amashuri ugasanga imyaka yacu iranaramba tukamara umwanya munini bivuze ngo urabona nk'uno mwigeme wacu iyo aba yari nka ataciye aho hantu ari nko mu buzima busanzwe bwa ruguru uzi ko hari ahantu nk'ubu baba batangiye kugutukagura bakubwira yuko washaje ubaze ugikwiza 17 batangiye kuguharurira rero bimeze gute ntibara
hari ibintu bita gutanga urunywano gutanga itabi abo bita uruvugano ati nta gasore karicisha munsi y'urugo iwanyu kagushimye ugifite imyaka 17 urumva nturakuze na 18 ariko kubera ko nk'ubu uri ku ishuri uracafatwa nk'umuntu mutoya niko biba biri ruteranije ico kintu twava tuvuga ko menga niko je ndavyumva urunganwe rw'uno munsi rurateba ariko ni kimwe udasi yamara nk'uvuga tubanze turabe batebeye he bariko barakora iki mugabo nimba nka kimwe Claude yareje gusigura nimba twozosanga hari ibintu twacere mwo mu buzima binashobotse no kwishuri twaharongora canke tukaharongoreka twacaza mu kakantu avuze ati bugi noti rero iraturega oya mu bisanzwe mu Kirundi niho bavuga ati ntawanka ivyiza ko biza bimugana ico kintu nta muntu numwe atacipfuza nta muntu numwe atacipfuza tout simplement ucubanza ukanariza ukaraba ayandi ma obligation bijana ubundi bwo ari bishoboka ibintu vyobi vyakare kugira ngo uronke kanya ko kwitaho abana biwawe ubishoboye kwasima responsabilité sino ukugenda ukura uzoza kwisanga ni wagira umwana wawe afise imyaka 10 ntarabana responsable mugabo uce wisanga wewe washaje uri kuri 60 esperance de vie yo mu bihugu byacu igenda igabanuka hari n'igihe urumva ushobora gutwarwa n'ubusaza mugabo ugaca usanga n'umwana wiwawe na bimwe waronde ntaraba amezi rero kuba yoba responsable ese mwumva gute ikibazo nyamukuru kiramutse arico mwumva guta umuntu kubararondera uwo mwana no mu zindi nzira nimba ikibazo ari umwana koko akaba yibere hana akabarakura mu kurindira gowe ko ipa oya ico je sinagishikije kubera ko byukuri kuvyara umwana naho nyene agaca baho nabi asiragorinze ngo washatse kumurondera kari kiniki navyo nyene nibibi ni vyiza ko umwana basi umuvyara ushaka kumuronkira umukate ka meme ushaka kumugurira akabutura kambara neza nyambagiye kwishure ukaronka koma ashobora kuba déplacer akagenda afise ibyangombwa bikeneye by'ishure ugashaka no kumukurikirana nyene mu buryo buhagije muvyeyi urumva ari byo navyo wamuvyaye utarashinga ubwawe ushaka kumukurikirana kame ugarega byo nivyo benshi batinya none ushatse kurondera uwo mwana ashaka ukavuga ati ngomba shira umugore mu nzu tararonka muhaye zo kumutunga zo kuntugaburira umwana numva ko rega kera babashira no bazana abagore hakiri kare kubera ko kera wasanga ari abantu bafise inka nyinshi injya zari zihari ugasanga afise nk'ahantu hanini ya cyane ugasanga papa wakakubakira inzu y'umuhungu akagukwera abonye umuvyeyi wowe yotaba ikibanza barakubaki uretse n'ibyo ariko mubarindira kugira mariage ukote sare ugira iki uretse n'ibyo ubu ikintu twahora tumva bahora bavuga ngo bamuhaye inkono uracacyumva wewe uvuga yuko umugeni agiye ku mugabo ararateza ibyo ntanabiye no kuvuga ngo generation 2000 no kuvuga ngo muri generation 2000 usanga n'umwana w'umunyakabiga hano hirya y'ibintu ntavyatsi urumva muri ico gihe umuntu yarashobora kumara nk'imyaka 2 mani ari ngaho ikintu cya ratio atazi cyarico mugabo twebwe ubutanguye imbaburi biri hajya ucubanza ukamenya umufuko w'amakaruva ariko ivyo bintu muraraba neza ko bitategwa n'ahantu turi nivyo iyo bintu n'ubundi bijumbura rega ntivyo bakogwa na ruguru ntibikiriyo mu muji na ruguru hasigaye ari nkaco kintu nuzabaye ivyo bintu byo gutanga inkono ni bimwe washika mu rugo ukaguma ujya kwa nyokobu nanye bakubwira ati we banzirindire ibintu vyere uravyumva nyama ugize mariage mu 12 bagwa inkono nko mu kwa gatandatu ibigori vyareze mu kwa kabiri imiceri yareze mu kwa gatandatu guco ubuzima butari buteze batabakura ari buryoshe mugabo je ikintu kimwe no uvuga vraiment no munsi ibintu vyarakaze sivyo nta muntu agomba kurindira amamiliyoni kugira ashinga urugo rwiwe umuntu arose uburyo do base nashinga umuryango nk'abaho das urabona akwiye gushinga umuryango ko bigerageza ntabwo dutera amajinga ngira ni ikintu cyonyine cyatuma umuntu abikora nuko iyo ushinze urwawe ikintu nemera iyo ushinze urwawe
kuba responsable biriyongera kuko hari ubuntu bumwe bw'akajagari umunsi umwe niyo nigeze kwandika kuri stati ati ubuzima bw'ubuseribateri burimo akajagari ane bajama barapinga baragira gute mugabo ugiye kubiraba hari ibintu usanga tubaye musanga bitari ku rutonde iyo umaze gufata izo fonction zituma ubona yuko ufise n'ikiriko kiragupushinga kuba wokora cyane ukiyorganiza uburigara bumwe budakenewe ukabuheba ukamenya kubika amafaranga ndabateye intega baba Claude gusa jewe ntagushire mu cuvuga ikintu nobwira udase nawe afise bwo kubakuru aho hantu nyene gatoyi mu bisanzwe udase nkacamubwira mu ubwoba indya z'umwe zirajya abantu babiri ahantu umuntu mwaraye ashaka kujya abantu babiri je naza harakwiye gukora ibintu byo kwitinya agashingura mugabo n'uwari we wese kamera nico nagira mvuge abo bantu muriko muravuga nyene muvuga ngo kera ngo babayeho ngo byoroshe biki nibiki nibo birirwa baragiriza yuko ahubwo abantu bato bakiri bato buno munsi bafise ubwoba bw'ubuzima bisa naho abantu buno munsi bafise ubwoba bw'ubuzima of course hari ibintu byagiye bihinduka byazinde ariko barakubwira ngo hitishamwo Imana ntabwiza yemera yuko mwangara bizokunda kandi kuko buryo umuntu w'umugabo kenshi ibintu aca n'inzira hitari umaze kugerayo urasaragora ingari kugahangana navyo ugasanga niwe aho gusigaye utunze n'abandi bantu benshi n'umujyana ndiko ndakwemereye akantu ndakuramutsa ndabahutuye n'amadamu ngenda mfashe ngiye ndasanga uri wenyene ariko imyaka ndayigusumba anyway kubera ko mugera ubwo man muriko murakora filme nabonye zatangiye guca no ku mateleviziyo akomeye filme y'u Burundi ngo irikira hemba Claude yabaye nkuvuga akantu k'ubukene amafaranga se mukorera muyashira he agafaranga ntituragafatisha neza turagafatisha neza tuza turacari dukeye sivyo abantu bakomeze badushigikira ari benshi bakunze ba Fresh TV mu dushigikire muri benshi tugafatisha agafaranga fresh uwambere tubanza kumuzora kandi urumva kameme twebwe nka timu uduserukira kamete zakora umuntu umushinga ntahe amugana niko biri reka nkatwongera nkantu mu rubanza barakugiriye umuntu mani kera cyara zira guserukira abantu nk'aba umushinga nawe uretse ko atamubona ubusanzwe nkunda kwere ikintu kimwe diko naguciye mu cyuvuga atwongera nkantu hari urubanza zindi zari wacu rugo turavuga ati uwo mwana Odasi asumba abandi ati nagende agaburire ino nzoga abandi bana asumba hariya mu bitoki ntibo mwicarika mu bashinga ntahe ntibo mwicarika mu bashinga ntahe n'uno munsi wonywera impeke mu kigo ari kumwe n'abandi bana bovuga ko gusa ari wabakuriye ari wabasumba ngo mwana ngo nazarabaha ufatira ikombe udahira batoya babo uvuze ko byanka byakunda kano kantu mbo karakenewe ntabwo ko ari kubihutisha mugabo urumva yuko gakenewe nibutsa abantu yuko twakiriye abantu muri Golden Africa TV nivyo Golden Africa TV twakiye kuvuga byinshi ariko burya twana bimaze rega nivyo nyene bya bikorwa no muri ndazi muri ko murakora nivyubaka abantu biciye muri societe n'impanuro tuko turavugana cyane yuko nabonye mutaja kure y'urukundo hambavu ya filme nabonye yatangiye guca kuri RTNB nabibonye mu mafishe n'ibiki hoba hari ibindi bikorwa uno munsi mufise bindi canke ababonye ijya filme batayiheruka mubabwira iki yego bo asibo kuri ico kibazo cindira cyane mu bikorwa dusanzwe dukora vya filme ni kuvuga nkuko bahejeje kubivuga turafise filme iherutse guca kuri RTNB filme yitwa umugore w'isezerano ifise parti zitatu yaraciyeko kuwa un dimanche je crois hari le 12 ongeza kajwi gato ego watinye Sandros tinye muramana Sandra oya Sandra yo sinamutinya nabarabizi kandi ntazokubenga ngo nukuvuga cyane oya kabisa bo rero nako ndavuga nti hariho filme iherutse gucako kuri radio na televiziyo nkuru vy'igihugu yitwa umugore w'isezerano ariko kandi siyo gusa hari n'ibindi bikorwa izindi filme bazobona zizogenda zicako ego ariko rero hambavu y'ivyo turafise n'ayandi ma projet menshi turafise ayandi ma projet hari ndibaza nk'abakunzi ba Gold Africa TV bakubitiye ko ashobora kubona yuko
hari aka intervalle kari gaciyemo kumbure tutareko turashirako filme ariko ni kubera twariko turabazanira projet zifise uburemere ko ntidutera dusubira inyuma rero tugiye gutangura kubaha seri kuri chaîne ya Gold Africa TV ya seri yitwa Kimanuka twabatumirira kuyikurikira ariko kandi hariho n'ayandi ma projet ndazi naba bose turi kumwe barazi projet tuko turagenda dutegura nabo nyene bo kumbure bo babwira zimwe mu projet dufise zihuye ahubwo imbere yuko babandanye n'ibindi sibanga mwaragiye muvuga ko ikintu mwanya munini gisa no kwigungana ibikorwa ukamenga ntimugaragarana cyane nabo musangiye akazi ariko vuba harutse kuboneka amafoto muri kumwe n'umusaza abere Nduwayo ho bari muri ya ntumbero yo gushaka gukorana n'abandi no kwagura akazi Sandra haguma umuja mu classe ntiyigumana umukenge nze turakutse umukenge bo kukijanye ko kuri abere Nduwayo sinovuga kuri abere Nduwayo gusa bo hari projet niwe nabonye cyane ko namenga hari n'abandi bantu benshi abari benshi cyane ni kuvuga dufise projet nyinshi zo kugira rero izo projet harimo ama collabo yaho ntiriwe ndadondagura ariko bo muri industry ya film nyene kabisa kandi vuba cyane zobashikiye dufite ama projet menshi muri Gold Africa ibirunga biraturi demba mbona mwahagurutse kabisa ora cameraman nawe nyene abari mu kazi nabonye mwatangiye nibikorwa umuntu aravye biriko biraguka kandi burya radio nkuru na televiziyo z'igihugu birinze bigonga igikorwa cawe mwabantu mwe ntuze mwibaze ngo n'ibintu bisanzwe kumbura ko n'akandi kantu kakabijya bababonye turabatumiye kuri Gold Africa TV tubafitiye byinshi cyane no kuri RTNB filme ziracakora kandi neza cyane abikurikirana dimanche barabibonye filme ya mbere mu bisanzwe bijanye na filme gucako so kuvuga ngo ni question yo kuturondera cyangwa kubarondera urazi yuko hasanzwe hacako n'izindi filme z'abarundi rero ni nkuko wovuga izo zindi zose zoba zicako mbega ni bo babarondera cyangwa ni baronderana gute ni nkuko hacako n'izibindi bihugu urumva rero muri rusangi iyo uri kurakora ibikorwa ntibigira imipaka na cyane cyane iyo biba ari ibikorwa bishobora kugira ico bifashije muri societe ndetse no mu gihugu muri rusange natwe filme zacu ziriko ziracako muri cadre nkuko n'izindi z'abandi barundi zihora zicako kanatsinda hariho programme icako filme z'abarundi hariho kuwa Mungu no kuwa gatatu urumva rero gusa muri rusange twebwe nk'abakinyi kiri mu kintu twakiriye neza cyangwa dushima kurumva kiratera intege kandi kirashikira benshi bashoboka ivyo navyo bikaba biri mwihangiro ryuko tuba twipfuza ibikorwa byacu byokurikiranwa na benshi yego ni nk'ibyo bo nta kantu nagomba gushaka kaniniya gusa nuhiriye abagenzi banje bahejeje kuvuga nuko vraiment Gold Africa TV gomba yatsumurira ibintu tugiye kuvyorosha nkuko ababivuze turafise ama projet menshi tugiye gukora n'abantu batandukanye muri industry ya filme ngaha mu Burundi tutakirirwa turadondagurira ngaha bagiye kuzobabona mugabo ikintu kimwe cyari coco ibikorwa birahari biragwiriye turi ku kivi ntitugomba kubanyoteza ego amakorabo bagiye kuyabona amafilme kuri RTNB twaratanguye kandi turashimira abantu bo kuri RTNB cyane cyane abantu bajeje igisata c'amafilme turabashimira cyane ko badufashije kugira handi hantu tugeze niki donc uruhara rwamenyesha makuru muri ibi bintu by'ibikorwa mbabwenge n'uruhara runini ya cyane rero turabashimira rero abakunzi bacu batwitegeye ko tugiye kubazanira ibikorwa bishoshe cyane kandi biremereye nkuko udasi yabivuze ahubwo ndiko tukiri ngaho twe turiko turakora kandi ndibaza ni ibintu biba bigaragarira buri wese mu baba bariko baradukurikirana urumva hariho iyo projet yaciye hajya
hariho n'iyo seri tunabatumirira kuyikurikirana kuri Gold Africa TV. Niyo tugiye gutangura gupostinga seri yitwa Kimanuka series. Ndabatumirire kuja kuyikurikirana. Hari n'izindi zikiri ankuru tugiye gutangura gushutinga amaseri amafilme y'amaparty izo bazogenda bazibona na harimo nayo makorabo bagenzanje baza bavuze. Rero nkuko twebwe turiko turakoresha inguvu ziwacu ni nkuko hariho nabandi bashobora kuvuga ati natwe turiko turakunda ibikorwa vya filme. Muri abo bandi basanzwe bari mu gisata ca filme sinzi uwo wokumva akubajije akavuga ati ndifuza gukorana na Gold Africa TV uzumubwire kubera ko iyo bajya abana bemereye ibikorwa iyo mwigo murakora ibikorwa mukabona feedback cyane yabo muba musangiye igisata bavuga ati bariya bajama ko barakora ibikorwa neza fo yuko tugenda tuza turaraba uburyo kidukoranamo byo ibintu vyiza cyane niba umaze no kumvuri interesse no gukorana na twebwe ntuzureke kumubwira ko ibikorwa byacu si byo kwiyugarana naba bandi bose bafise hari abafise amashene bakifuza ati turakeneye abantu boza kudukinira filme tukaraba uburyo twobiyagama twe turahari turakora filme kandi turabishoboye nta n'ibintu byinshi twegizija uko byinshi turanavyishoboreye urumva rero nayo mamarshe nkuko wabivuze turakeneye kugira mu kamodoka kenza turakeneye gushinga zazi wacu tukiri batoya bimwe bimwe twavuga umengo ni mikino niho bica biza biragenda bishoboka dutungwe n'ibikorwa byacu batubone tuko turashinga izacu tutararengerana turiko turubaka inzu nziza turiko turagira mu modoka nziza aca bavuga ati kumbe kirya gisata nico guhurumbira kubera ko ibintu biba biriko biragenda neza ku mpande zose. Abenshi uravye muri Golden Africa ni n'abantu bafite icyo navuga ni voix intellectuelle uravye yisumbuye bihenze bamwe muri mege banaciye muri kaminuza y'igihugu abandi baracariyo n'utaciye yaraciye ku ishuri. Ndashaka kumenya kino kintu nkunda kwibaza cyane mubona gukora ibikorwa mvabwenge waraciye ku ntebe y'ishure no kubikora utaciye bitandukaniye akarusho kari rero kwa Claude bo jewe ico ndacishuye numva ko ajya mu ishure turiga mugabo ubwenge bwo mu buzima busanzwe arubwo n'ikindi kintu sivyo nico gituma rero nk'ibikorwa mvabwenge yego waragiye mu ishure hamwe kandi karusho mugabo nubwo butagize nivo nini yavyerekanye n'amashure ntureka kurico bimarira uramaze kubona abantu benshi baja kicana ntibitse Jackie Chan atwara umustare mu bakomeye cyane kuri iyi si bavyumva nico gituma rero ibijanye nta mashuri yaramunaniye umugabo yaramunaniye bo nibaza kugira bikorwa mvabwenge aba bastare bacu bagira ivy'imiziki basanga umuntu avumye atariko afise nivo nini y'amashuri bijanye no kuvuma muri bikorwa mvabwenge si question y'amashuri ahubwo ni question yo kuvyiyumvamwo kumva ubishoboye kumva uzi icyo ushaka kumva ufise aho ushaka gushika wewe yego bon hanjye sinaja kure ya Claude kubera ko amashuri kandi ni byiza kwiga amashuri igihe urunse ko ushaka kuyiga ariko kandi tugiye mu bya filme sinzi ko murabibona uba uri ouvert uba uri umuntu donc ikintu uciyumvamwo ugikora nk'uciyumvamwo nyene gikora nk'uciyumvamwo kuko abastare bose bahari ndi sûr sabize gusa ilevre hariho abize kandi n'abize usanga bakire tushasha ariko avuga ati antu ko umuntu yarize ariko n'abatize usanga bafise akantu gashasha uvuga ati aka kantu antuka kara motiva for example haje nka rebel runaka ya Nigeria nko muri Nollywood bariya bakina filme zabo mu Congereza ubako bati turakeneye umukinnyi w'umurundi nk'akarero azagukina muri filme yacu zasubiza gukina mu rurimi bakoresha ari mu communica hanyuma ugasanga bakeneye nk'umukinnyi muri no industry yanyu ubwo nk'umuntu atazi no kwidebura muri za ndimi mvamahanga bisaba ko umuntu azimenya yaraciye ku ishuri nubwo ushobora kugaragaza ko azimenya utaciye ariko urugero rudafanyije ubwo ntibyava biba intambamyi ku muntu ataciye ku ishuri neza cyane je ni naco nagomba mvuge
mu bisanzwe byose biruzuzanya ariko guca kw'ishure novuga yuko gifise akamaro cyane cyane ko hariho barantunga abakunzi ba Fresh TV uko n'ubundi ngomba ndakivuge muri za ndimi z'abaciye kw'ishure nyene hariho amalimite bikura sivyo no kuvuga ngo wewe hariho ibikorwa usanga uri kurakora mugabo uko uri kurakora ibikorwa ugenda wisanga ukeneye kubishikana kure hashoboka entre autres haca haza nka babandi bazokurondera bavuye mu bindi bihugu cyangwa ugakenera kuja mu bindi bihugu ivyo bihugu urumva muzo communica different bitandukanye nuko usanzwe ukora cyangwa ugashaka kwadabuta za filime ziwawe ukavuga ati reka ndazikubiteko amasuti-trage ari mu zindi ndimi kugira ngo zishikire n'iyindi cible itumva rwa rurimi mvugamwo ukaje usanga hari utuntu tumwe tuca tugenda tukubera nk'intambamyi kandi ushaka gukora ibintu biri professionnel uzurabe hariho ni wakenera kwandika idokima iri officiel hari uburyo uzobikoramo busanzwe buri elabore buri ngaho n'ibindi rero kwasosya impano ukasosya n'ubwo bumenyi biraheza bigafasha mugabo bidasiguye ko uwo vyoba ataronsa ako karyo ibikorwa tobikora arabikora niko kamaro ka partnership urashobora kwiyasosya n'abandi ino si tubayeho mu kuzuzanya mu kirundi urazi bavuga ngo n'umwami yaratiye urushinge urumva rero wewe ucuzana za competence ziwa office kumbura ushobora kuba bifitiye amahera cyangwa ukaba ufise impano uwundi akaba afise impano ikabura mwiki undi kiriya shamuza muragenda muzuzanya yego mugaca muba kwisi muyiryohere muri Golden Africa nkenera cyambere kimwe hoho nyine sino kwifata na decision parce que niyo timu ya mbere yanyigishije niho ndiko ndavyigira ubumenyi ndiko ndabukura ni kuvuga rero uwo nkenera d'abord yego yobimbwira ariko nanje ndabanza gupropose nde president bakaciga ko donc bakavugana nanje tukavugana nkumva yuko ndi satisfait kandi na team ari satisfait nuwo ankeneye turi satisfait donc muri team uko turi muri team urumva nta wo kwishora so direct ngo ndagiye kamembe antu kubanza kuvuga ati ugasezera kumva ikintu cyo ingingo ako nyine aho batagufatira decision ariko omwe bakumva yuko hari ikindi gihugu wabwiye ikindi rero nibaza podasibe kuko twabivuze kandi president niwe Imana ishimwe uyu munsi reka dusubire mutubwira tuyaga byinshi turabira hamwe no kuntu series yanyu yafashwe hanze mugire musohore ndabipfurize umugisha urabiko nakakura kaba kataze nikavuga ko tunyagirira hano hantu ngabo reka duhereze hano hantu aho twatanguriye abariho ndaheretse ariko tuhereze n'ubundi mu gutangura mu Burundi ukunduwe mu kinyo film mu Burundi ngaha mu Burundi umukinyi wa filme nkunde ko bahava benshi umwe gusa oya ni umwe kabisa niwe twashatse koze bashaka kubona nashaka kuza imbere y'abandi aho rero hari uwo nkunda bivanye na kategori akoramo n'ubundi kategori akoramo ziteranye zose cyane isanga baba benshi ziteranye zose ndikunda uwo umukinyi wa filme naje kabisa uyu nubwo hariho n'abandi yamukubara ok nari nahereye kuri kimwe abafaransa bavuga ngo la charité bien ordonnée commence par soi je rero sinishurira ubusa uriko urabyumva uwo muntu ugomba mvuge ukabuze yuko ari projet yakora uzoca ufasha tugakinana bwira ndamuvuga mwumvise bagahava tutamwemera niba muvuga kubera ko bishaka kubyara indi projet none tuhava dusanga atari akakubwira umuntu munini ya cyane oya ni kubera nzoba na press ibikorwa by'iwiwe ariko nk'ubu nimba nkunda fiso ni maka dukorene feature uwo muntu wabukunda ukaba utokunda ko mwakorana igikorwa
ni ntaco muvuge hari gihe niyakunda who's that man okay bo jewe mu bisanzwe umukinyi wa filime ankorera umuti anyuzuza mu bikorwa naje nsanzwe nkora vya filime n'umushinga ntayo bita Amedemani Irakiza Sandra Cheo basi nyemerera mvuge babiri bamvuga ati twaba tumurenganije umwe rero ati binabaye ngombwa nyine gukumera Audace yaravuze kubona akora ariko uraba kafatije matu kuno muntu urugero rwa filime ziwacu ari mu kazi bo cyenda kunda Diva ndakunda amafilime ya Diva cyane umusore Riva urabizi siyo bitu nkunda filime ziwe siyo bitu usanga hinyanyiremo akantu niyakumva ari umutipe mbona bavugana na Riva zoguha inkosha umunsi yagarutse kandi ari mareka nta madolari wewe ufite baraduhenda bajya mugabo kiresiguye ni ba Sandrine bose ni ba Sandrine kandi urya ngo yego sha urumva Happy rero arafise yego ako nkunda filime ndakunda ibikorwa vyiwe none nko mu filime zari voze nizinga hewe maze kora bakanzinga iyi ifilime mburamwe yariga nukuri se kuvuga ngo no ibura ariko nyine hari filime baheruka gukina harimo Riva harimo Bafanira Vine na Baberi y'igiswahili sinzi ko mwayibonye yitwa gukenye yitwa gute muri nyina wa Kanumba canze harimo yego kumwe Bafanira Vine harimo n'akagakobwa agakobwa ni gato yarakuze we ni gato sindamuzi akuze ko ntacyo yamuyobewe azomuvuga ariko sindamuzi Visa ndamuzi akakobwa gatoya sindamubona Visa vika Debola y'igiswahili niyo mperuka kuraba titre ya filime y'umuntu nkunda aho byapfiriye right filime yarose gushira hanze barakinye yitwa Paradiso kwabere bari kumwe asimbana ndakishura bakumvise ni Riva mwavyumvise ni Riva inde sandi bakibasa nagukara nabonye ashobora kubakara twese kiretse yuko dutandukanye ariko muri filime vraiment Riva ndamukunda muri filime ureka wenda guhebonisa mu bakwakwikunda bakobwa ukunda nyine ucumwumva ni Sandrine Sandrine ni benshi ba Sandrine babiri yaba kamikazi Sandrine na gusa ujya sinzi indi zina giye imbari Nduwimana ni Nduwimana nukuri ndabakunda sinzi ko ari impamvu yuko twa dusesha amazina ariko kandi aya mazina ifuka dutratation arashaka gufata kano gataka shabara undi Sandrine nzi yabaze kwinjira muri film kwanza ni batatu basanzwe barimo mama yitwa Sandrine afise yitwa Nimbari Wise TV n'undi Musandrine aririmba gospel abananje nateke gospel nivyo kamikazi na Sandrine baritira mu mazina mu bisanzwe aho Sandrine ujya ari muri Amerika arundi Sandrine heruka kwintegra mu bintu bya gospel nyene na Sandrine kamikazi n'ura ngo agomba kozamo nawe nyene nanje reka we byabintu ndazi n'undi y'umwanda kaje muri gospel byabintu birakatse bo jewe umusitari w'umurundi nkunda muri filime mugabo ndasigura igituma okay je ni Aberinduwayo kubera iki uriya mu papa afise umutima mwiza cyane gusa muhuye mukaganira ukuba ungana kose agoma yaciye bugufi agoma yakwakima mwaganiriye neza n'umuntu uravye icari n'izina ryo hori maze kugira makino gihugu uravye n'ukuntu yifata iratandukanye cyane gose ndamukundana nuko kuntu muri filime abikora neza no kuntu aciye bugufi muri societe yego norenza ko atero kubashimira tubashimira cyane kuba mwacu ahubwo ndiko umera nk'uduha kabonisi uravye aho ibikorwa byacu bigeze ndazi urabizi ura n'abakinyi ba filime bari ngaha mu Burundi urabazi nawe ni nk'agacerenje nk'umumenyesha makuru nimwe mutuma ibikorwa byacu bigera kure bona ari uwe muntu washobora gukorana ifilime ukavuga ati akanovera gaciye karushaho ashaho nyene raporo yaho bari bageje aho nyene muzi ko mbajijwe ashaho nyene no kuduha twiyo
kutuvunira akagogo yadufashe nawe nta n'umwanya wo gutera ibuye tunaguhaye wowe avredi bivanye n'icondi ushobora kumuvuga nkateranya abantu kuvugisha ukuri cyangwa nkiteranya no ku bandi bantu gusa icyo nokubwira cyo abantu abariko barakora ni benshi babyo hano hanze abantu bafise ibikorwa ni benshi hagomba mbona no kugira amazina ya benshi yego base tudondaguriye tuzoce turaba tugira icyo bita gucwengetera umwese je ndamukota muri ango yiwe nkuko yaravuze nk'umugabo yitwa Berende wacu ni umupapa mwiza kabisa ajama icoco nandi sinogisha ashobora no kugufasha umwanya wari wose abishoboreye ufasha uko ashoboye umva nk'uwo ndamukota cyane cyane ku ruhande rwo gufasha kuko mwe murakeneye n'umuntu abafasha kuko nubwo hari ibikorwa byo gutangira kugera kure mumeze nk'abantu bagitangura byo kuraba isoko ubimeze umva nk'umuntu ku ruhande rwo gufasha ushobora kumurondera mugakorana urumva umugabo yitwa Medemani Rakiza ni umwanditsi mwiza ajame namenyanye nawe mu buzima ashobora kukwandikira filime inkuru akitunga neza script n'ibiki ikagera kure umva nawe hageze kuri cyagira rero bacu dukora filime ya kanovera irimo n'ishuri uwo mwikora umugore yitwa Fanira Vini urumva afise fan base azi kwidandaza ukumvisha kintu umuntu mushaka gukorana ibikorwa byiwe akitanga umva bikaba push bikagera ahandi hantu mutipe w'ingozi Jo Hakim Smith nawe nyine n'umuntu atangiye kugira abantu hirya no hino mushaka gukorana ibikorwa bikagera kure kandi nawe n'umuntu aterera idea nyinshi mu bikorwa n'ibumva ni benshi mbaye ndageza muri abo nta muntu n'umwe mwabonyemo bivanye n'uko mwemeye ubona mwarondera mugakora iyo mizigo yose duhaye ni sawa ntacyo babaye urazi ikintu cyo no bipuriza abo bose mugende mu bakonta bishobotse mukorane korabo ico tugomba tugikorereke ikindi tugira dukorereko abafana cyangwa abakunda ibikorwa byacu bari mu babosi bacu reka tugende nabo muri bo kumbure hari igihe bazotubwira amazina yo mwayo uza wavuze tabe bakatubwira n'ayandi rero igihe twashoboye kugira intuzega kumbure aho tukigejeje nibaza yuko namwe nk'abamenyesha makuru muzoba muhari kugira ngo tuvuge ati burya twebwe abafana biwacu hari abantu bariko barakenera ko twokorana byoba bimeze gute hanyuma ikintu kizogende neza umwanya wose nubwo bari launching nubwo bari nimba mbona twanabahamagaye kandi bose nubwo no mu mashooting bizize muraduhamagara ariko kandi ikindi kintu nanje nohereza ko kiko kirakora ko n'abandi bakinyi benshi ba filime nabo nyene bacumbireho ntabwo muri ko muri dandaza kandi ko kwidandaza mugahagurukiwe amara menshi bizobasaba mukora ama media tour nibyo abandi hirya no hino badusondeje ibikorwa byanyu muri Gold Africa TV Imana twayishize imbere ibikorwa byiza biza yuko bigiye kugera kure kuko nkuko mwabivuze Sandra wakoze mwakoze nawe mwakoze gose namwe kutwakira yego na Audace Classic mwakoze kunyakira mwakoze kubana na twebwe abo dusanzwe turi kumwe muri timu ya Gold Africa TV ndangiza ndabashimira nshimira nabo bose bamaze kugenda bakorabora na twebwe mu buryo ubu na buriya nasize imbere wa mutama Berende wacu ndetse n'abandi muri rusange ni ibintu byo gushima kubona yuko udatamba wirorera ibikorwa byacu bya filime bisaba ubumwe rero nkarangiza ntumirira abafise ico boterera bose muri iki gikorwa kugira ngo haba mu buryo bwo kubikora no mu buryo bwo kubibyaza umusaruro baze tuje hamwe bizoba ari ibintu byiza cyane nkasaba n'abakunzi ba Gold Africa TV baze n'abatari bwatumenye bagire subscribe kuri Gold Africa TV bakomeze kudukurikirana ama projet bumvise ko ari benshi n'abakunzi ba Fresh TV abo nyene bagire sabone ego na link yanyu twayininze hasi bayirabe comment yanyu ya mbere ni ya Fresh link yanyu iriko bayirabe hasi bagenda babafaro turashimira cyane namwe abakunzi ba Fresh TV 257 make your comment guys muna subscribing ariko kandi musharinge n'ibikorwa bigere ahandi hantu kure tubandanye kuva mu bwiza tuja mu bundi entertainment yacu tubandanye shining. We love you guys. Hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.